turabakeneye kugira dufashanye tumenyane mu masteti yose turimwo tugende duserukira Burundi babone tuvuge aho turi babone ko bafise nkuko uri kurabibona aha ni mu mwanya wo kuruhuka mwanya wo gufata icyayi ku munsi ugira kabiri w'ibikorwa bidasanzwe vya BDUSA muri Dayton muri Ohio hari abantu benshi baje bava mu ntara zitandukanye nkuko uri kurabibona reka tujane w'ikamera dukurikira turabe ivyo bagiye gukora ini nyuma nkuko uri kurabibona bamwe baza bafashe bariko barafata nkuko uri kurabibona uno ariko arafata akayi muri Pennsylvania muri Pittsburgh aha turakubona hano kubera kuri hano uno munsi twaje ku byishimo kuko abarundi bafase icyumviro cyo gukorera hamwe hanyuma turabe yuko twova inyuma tumaze imyaka myinshi tutazwi ni ku isi nk'imuseti ndimo umunyamerika mbazize uruwahe nkavuga ndi Burundi ntamenya i Burundi ni igihugu cyahe yibaza ko ndi mu Nigeria cyangwa mu Tanzania kuko abo bitanze kare gusigura igihugu cyabo rero ubu twashyize hamwe kugira igihugu cyacu cy'u Burundi kimenyekane ne mu makungu. Okay, muri make biraboneka ko mwaje hano kugira ngo muje hamwe mukora ibikorwa mubikoreye hamwe nk'abarundi imyaka ni myinshi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko biraboneka ko ibikorwa bimwe bitari bwakogwe kubera iki umwaka wa 2020 umwaka wa 2020 tugiye gukora cyane kubera hari byinshi tutakoze tugiye no kuraba n'ibyahe tutakoje kugira turabe ibyo dutangurira ko kugira ibikorwa bigende neza kandi n'ibyo twajimize turabe yuko tutosubira kuzimiza kandi wari umwe mu bari hano mu nama idasanzwe aho icyavuze ariko arabibumvisha nkuko bibona bari ino hanze reka nje kubereka uko biriko biragenda ko vyose birashoboka kandi vyose bimeze neza nkuko bibona bari ku murongo beko biri muri ku murongo tugomba gufata akavuna musase ku bantu bibonekana ko twakuriye hanze y'igihugu bisobanura iki ni mfungurwa umuntu afata kugira ngo bandanye kivi nko kuvyumva reka tugende tujane kuko wewe wicayeho mu rugo wicayeho muhira ntuzikiriko kirabandanya ariko nka DS wa Bisho turakwereka uko bikorwa vyose biriko biragenda nkuko bibona ngo utembera nka suneba ugasuneba nkabo kenshi ni kwakunda gutonda imirongo yo twaje tuva ariko kubera tuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyose turabikora urabona ko abantu bari ku murongo nkuko uri kurabibona hari uriko aragerageza mbe bimeze gute kumengo aha hantu sinzi ivyo murimo aha turiko turagira service yo kutanga icyayi aha tuserva aba president n'aba vice president ba BDUSA hanyuma ibindi bikorwa byo kwitanga nkuko ibikorwa byose BDUSA ari kwitanga ubu so turabakinga sho ko abantu bose baje mu gatondo ngaha baza kuronka icyayi kugira ngo basubire mu nama bafise za energy nibyo ko turakora bavuga ngo akanyoni katagurutse nikamenye ubweze urabona ibi bintu biriko biraba mu mutekano ntangere bambaye amagoti ameze neza nubwo naje ntambaye igoti ariko ndazi ko naje meze neza so reka dukurikirane turabe uko biriko biragenda turabona umuririmbyi umwe mu baririmbyi b'abarundi afise akantu kubera kuri hano no munsi Inga gushigikira no guserukira abarundi muri USA tubifatanyije muri BDUSA turabona ko mwambaye ibintu bisa mwese bisobanura iki kubera turi BDUSA turi unity y'abarundi so twambaye bisa kugira tube nka uniform dukorere hamwe dushire hamwe tubeshira hamwe nyene rifashanyirije hamwe uri umwe mu barundi urugwaruka turiko turaraba hari vyinshi wowe utazi biga kuba tama hari nabandi barugwaruka abarimvyi nkawe batimviye kuja muri BDUSA nihe mpamvu yatumye wumva ko utegerezwa kubamo kandi urugwaruka kenshi ibintu nkibi nta value babiha why aje mu bisanzwe natowe na n'ugwaruka ko yasanzwe mba muri Chicago so bari bazi yuko ndi umuririmbyi nzwi n'ugwaruka kandi baciye banshinga kuba umurongozi w'ugwaruka n'inkino muri BDUSA ya Illinois so babonye yuko nshobora gushikira ugwaruka byoroshe ku buryo umuntu akuze yo bashikira kubera je dusanzwe tuvugana dusanzwe dukorana kandi basanzwe banzi nk'umuririmbyi umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni wakunda kuvuga ngo dukora
turya dukora dusenga wana vyose bariko barabikora. Reka tubandanye urabe ino Suriya gusa ni benshi cyane baje hano bari hano urabona hari n'abanyegera ukamengo muzehembe kumengo hagaze hano uri kurafata akantu ne hagaze hano ndaje serukiye shira hamwe ryacu mwizitete ntwa mbayemo kubivyo icyo kintu cyashoboye shika ngaha ndabona twakoranye turi abantu benshi twaje tuvuye ahantu hatandukanye akaba ari igikorwa cyatuzanye ngaha kugira ngo tukibandanye turabe uko cyo bandanye mu bikorwa byose iyo biriko birakogwa abantu baba ari benshi haramwo abakenyezi harabamwo n'abantu benshi kadusange uno mukenyezi ahantu yicaye kugira ngo nawe tumubaze mbe muvyeyi kuje ukanyegera hano ibi navyo nibikise ibi byabaye byiza nabonye ahantu nshobora kwisanzura hariya nabonye haruzuye ntaho umuntu aca abantu bariko barasunikana turabona ukuntu wambaye ibintu bitandukanye n'ukuntu mwari mwambaye ejo iyi nyambaro isobanura iki iyi nyambaro isobanura imico yacu y'ikirundi umuco w'ikirundi ndiko ndaraba n'umushatsi bitandukanye kujya abanyamerika babikora benshi kubera iki turitandukanya nabo nyene tukomeza kurondera uburyo twogumana n'umuco wacu w'ikirundi. Mwitwa bande mwaje muva muri state? Nitwa Ninyibuka Yolanda navuye muri state ya Oregon. Muravyumva nto muri Oregon mwaraserukiwe. Murakoze cyane kukanya muduhaye. Kuba turi ngaha turi mu byishimo turi mu gutora amategeko ishira hamwe BDUSA rihanira gufasha no gufashanyana no kwiteza imbere. Kuba nicaye ngaha anya twari turamwe icyayi turaruhutse twarimo tugerageza ukuntu twoganira ku bibazo abanyagihugu bagira muri Amerika. Okay, nkuko ubyumva ubibona uno umwe mu bantu baje bava amastate atandukanye kandi urana ko abantu babinezererewe kandi biriko biragenda neza. Je naje mva muri Michigan. Ejo mwashitse ngaha wamenga ni imvura iguye. Bisobanura iki? Bisobanura ko Michigan bumva gose umugwi wa BDUSA. N'umugwi n'umuryango I'm sorry. Kuko mbwiye ko ari umugwi ico kintu menga cyari ki byamenga hari ukuntu byari bigoye kuko ndazi no kwararorera vuga umugwi no kuvuga ko ururimi ruranyerera n'umuryango wa BDUSA. Okay, nikihe cyizere ufise ubu inyuma yo kuva muri nona? No kuvuga ibyatuzanye ntabwo turabirangiza. Okay. No kuvuga turaza gufata icegeranyo cy'ibyatuzanye tumaze kugifata nibwo gatuza kumenya icyo tuza gufata. Turi kumwe mu barongozi reka tumufatireho ntava agenda ntitukwatse ijambo. Turabona ko ibintu bimeze neza wambaye ukuntera ubwoba nkuramwe ubwo bwoba. Ego kuvyo kuri ntugira ubwoba ibintu bimeze neza gose kuko nico cyatumye tuza ngaha BDUSA ni ya bose inama n'ingingo no munsi niyihindura vyose. Amastate ataragira icakoze ataraboneka nandi bonekana ko yari yatangwe gukora mugabo bikabitagenda neza uno munsi mukamwambaye uko mwambaye ubumengo nyene ni ibintu bikomeye gose. Niki kintu babwira nkumwe mu barongozi ba BDUSA? Kuvyo kuri ico no babwira utaje yahomvye kuko twarabisavye ati buri muntu wese naho hobura abo bantu 10 haboneke numwe vyerekane yuko koko aza gushikiriza ibibazo vya bene BDUSA bashikirije. Ubu ninde turi kumwe? Muri kumwe na trezorier mukuru wa BDUSA Simeon Nkuzumwana. Murabona ukuntu ameze n'ubwanwa yabukase neza biraboneka ko amahera ayabika neza kandi akabyifatamwo neza. Nikihe cyizere ufise inyuma y'inama bivanye n'ibibazo byose waragiye urumva mutaragera muri no nama yo kugara ibikorwa byose n'amategeko ntabimfata kibanza ibintu byose bije ku murongo? Nikihe cyizere ufise ushobora guhanura yawo ndi muntu afite amakenga? Kuvyukuri icyizere mfise ivyo babona ko bitari ku murongo bigiye kuba ku murongo 100% kuko urabona hari amakosa menshi yahaba kuko tutari bwahure habe ihugurwa none uno munsi kuko twahuye umwe aramenya ati kwanza ikibanza ciwanje niki aho nkwiye gukora nkageza na hama ibikorwa bice bija ku rutonde kandi ntivyagenda ku rutonde kuko hari habayinjirira ibikorwa abandi. Ico ni ciza. Hari akabazo abaswahili ni bavuga ngo swali la uchokozi amagoti yose arasa
ibintu byose birasa uri kurara abantu ngene bangana nibi bintu byose bisa ejo muri mwambaye imipira isa ubu buryo buri muri ka kantu bika bimeze gute murakoze nyakubahwa ku kibazo mubajije cyiza ubu buryo buri mu bikorwa bakoze mu gutunganya inama n'uburyo bwavuye mu maboko yaba nyene bari ngaha muri iyi nama ego ubu nzo kugira umugenzi the SYB show umuntu azoba tuzomuba hafi kugira ngo turabe ko ari cyo yotugabaniriza ko nkuko uri kurabibona abantu bameze neza baratekanye bari kuganira ata bintu by'ubwoba burimo mu bantu iyo uri kurakora ibintu bavuga ngo agashitsi ka kera kavumbika umuriro nubwo hatamurira uhari ariko turabona ko hari mutama w'inararibonye turi kumwe muzehe jewe nitwa Steven Raphael nk'abandi muri the SYB show nkora ibikorwa kugira ngo ibikorwa by'abarundi muri community kugira ngo hariho hose abantu bamenye ikiko kirabandanya mu bikorwa by'abarundi kubera iki duhuriye hano muri Dayton muri Ohio nugira ngo turondere ukuntu twoteza imbere abarundi twese hamwe mu mastate atandukanye biraboneka ko urafise hari n'ibintu biri ku mutwe bigoye no kuvuga wabibonye igitangaje gusa no kugwaruka usanga tutadufise ubuhanza ariko abatama atabuhanza bafise wabonye byinshi wumvise byinshi mu buzima bwawe ibi bintu abarundi bakoze hano harawo wari umaze kubibona nimba utari bwabibone bimeze nk'uko vyavuye kuki niki cyotuma bibandanya kuba neza kuruta ibi turiko turakora ico tuma bibandanya ko twoshamo inguvu tugashamo no mwete n'ubushake tutabanje kwijujuta cyangwa ngo twiyumvira ibindi bintu bya biri inyuma we wajuva je nitwa Daniel nkabana barigenera nkabana navuye mu ntara ya Arizona mu gisagara ca Tucson ndi kumwe n'abantu hano buri muntu avuga akazina kiwe naho yajava je nditwa Bucumi Ferdinand ziva muri Iowa turi kumwe n'undi muzehe hano ejo twumvise ngo Alwatani na mazina rurangiranwa uryumvise iryo zina Alwatani uzumye ati kumbe riya niryo rimumenyekanisha urece rya zina rizwi n'abantu bake basanzwe bazi bandi ni Mfubusa Modeste mva muri Vermont state ndamugarukako turi kumwe n'undi muntu bite ni sawa ndabona urashagije murakoze iyi nyambaro isobanura iki uyizi kwiki iyi nyambaro isobanura imico kama iranga umurundi kazi wow nubwo turi mu mahanga tumeze neza vyose turabizi uri kuraraba umuntu nko yakubwira ati n'imico kama y'ikirundi ucumenya ko Burundi nubwo muri iyo turaha nk'abarundi nawe Zakazira kanje nditwa Iriam Christopher Karago abana abantu baje muri no nama reka tugaruke ku mutama w'inararibonye kuko agashitsi ka kera kavumbi ku muriro ndazi bababonye barabazi naho mwaje muva reka tuganire n'uno muzehe mutama imyaka ni myinshi abarundi turaho turi ndazi haraho wabaye kuva kera kubona ufise ubuhanza n'ikindi kintu tundi twera ni ikintu gikomeye cyane ibintu bisobanura iki hano bino bintu bisobanura imboneka rimwe kandi bije hageze abenshi ntibabiziga mugabo kubera ubuntu bw'Imana yivuze ati abantu barasabagirije reka ndabashire hamwe baramukanye bagira ico bize cyo tuma kibabira kamaro kandi bakazofashanya mu byo byo byose byo bibashikiye iyi niyo mpamvu yatumye bimbakunda kuntu hariho abantu bakunda kumbaza ati Mutama Mfubusa Modeste Gakwamba batazira yakini arihe imyaka yose warihe wari kurakora iki kubera iki babonekanye hano jewe kutaboneka vyihuta nkuko babiziga amastate ni menshi y'Amerika ni nini urayumva uyishitse mu yitahura jewe kuba ntabanguje kuboneka harabuze igiduhuza uyu munsi habonetse igiduhuza tuva amastate atandukanye turaza turahura ubwo rero bambonye nizere ko nkiriho none ivyo byose byari byatumye utanaboneka wabisiguye wabivuze ndazi hari experience ufise muri twebwe abarundi ico kintu cabujije ntiduhuze canke ngo duhurire hamwe uno musiki kaba cabaye urizera neza ko bizobandanya gutya ndizera cyane kuko ndakinanira Imana ibi hamwe nuko byateguwe n'umwana w'umuntu nawe yagize cyahawe n'Imana si ukubwiwe Imana bugifise inkomezi zidasanzwe yabonye ko ari vyiza dukorane twungurana ibitekerezo cyangwa ivyiyumviro ubwo rero ndizera ko kizobandanya kandi ko ari cyiza cyane
Okay, hari abantu bibonekana ko ibintu bivanye n'ubwo babafise ibintu byagiye biraba mu Barundi no guhura kw'abarundi n'ibindi bafise ubwo bakavuga ati bizoba nk'ibindi nk'umutama w'inararibonye uzi ibintu byinshi kuva mu makambi menshi y'impunzi muri Tanzania naho geze nirihe jambo bababwira nko kubizeza canke kugira ngo mu gisore bavuga ko washawishi kugira ngo baze bifadikanye n'abantu ibintu ko vyamye siko bikiriye uyu munsi wese arabona icari kibandanya hagizemo amahinyu abantu banguka ningoga kubivamwo ariko kubona babihurumbiye babonye ko atamahinyu agiye kubamwe bivanye n'inyigisho bavanye n'ibyo baza barabona ubu nizere ko abantu bihurumbira kubera nta mahinyu azoba muri vyo abafise amaso yabona ni benshi wumvirije n'amaodi yazaratangwa aratanga impanuro nyinshi none yatumye abantu bahurumbira cyane muri bino bintu. Okay, ugire icyo uvuze ku barundi baba mu yandi makominote n'ibindi bihugu ndetse n'abari Burundi nike wiyumvira ku makominote y'abarundi nike wiyumvira kugwaruka nike wiyumvira ku bantu bubatse baba hanze y'u Burundi n'abari Burundi bivanye no gukorera hamwe kenshi ko bikunda kutugora ugira ibyo babwiye gukorera hamwe birakenewe kera baraje bazana ibintu bita ngo ibigwati ibyo bita bijiji ibyo byadusaba ko abantu baje hamwe bakaronka ama hospitali bakaronka amasoko amashure amazi kubera bishize hamwe ubwo rero abantu bitandukanya na mu vy'Imana biranga abantu bakitandukanye bishire hamwe kugira ngo bagire umugisha n'ibindi byinshi bibafasha ico nico nohanura ugwaruka n'abagira bitandukanye n'abandi ntaco bimaze nta nico bibabwiye ntaco ntaho bazova kandi aho bazoshika. Umunsi umwe twarahuye umbwira ko waguze iteleviziyo ya 60 inches ukunda kuba wateretse ahantu uri kurarora ibiganiro vya The SYB Show hariho abantu bari maze imyaka batakubona gira ibyo babwiye urabe hari ugira ibyo babwiye kuko ndazi ko urumva bavuze ati urigere n'umutamaga kwamba torana mike mbere ugira icyo urakoze jewe kuba batambona ico gihe navuze ko state ya America nini no sio state United States nini nifisa amastate 50 aya mastate 50 sikuvuga ngo yose ndayarimwo oya mba mu state imwe mbamwo kuba batakunze kumbona byavanye nuko bijya birangisha umuntu bikamwereka niyari ntibyabagushe kumushikira uno munsi byashikiye mboneye kubabwira ko ncari muzima Imana canterece nizere ko muza kumbona kuri YouTube n'ahariho hose muza kumbona ngaba ndabipfurije amahoro y'Imana mukoranirwa mirimo ya misi yose murakoze. The SYB Show ihari kubwa Burundian community everywhere, every corner around the world. Kweli kimwambaye neza twanezerewe kubera uno munsi turanezerewe umunsi wa BDUSA ukoranije abantu bose nka twavyishimiye niyo mpamvu twambaye neza kugira tunezererwemo. Wow, wewe wambaye neza wasize kwa utuntu n'amahereni n'akandi kantu ufise n'agakombe nibiki ku muntu atahageze ubimusangize pe. Antuka uyu munsi turishimye cyane twaje guhura n'abarundi bene wacu bari muri BDUSA nicyo gituma bubona twambaye n'umwambaro uranga igihugu cyacu cy'u Burundi. Okay, nk'abakenyezi aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abakenyezi bafite ikibanza cya mbere mu bintu byinshi cyane turenze gusobanura iki niki ndiko ndaraba mbona abagabo nibo benshi. Why? Nico gituma muri umwanya nabo bagabo bari ngari benshi bakwiye guhumiriza abakenyezi babo n'abana babo bakabazana kugira twubake BDUSA kandi abarundi umurundi kazi umukenyezi w'umurundi yamye ari intwari yamye ari courageuse yamye agira ko twatwe twabaye abambe tukahashika turibaza ko nabandi bakenyezi bazoza muri BDUSA bakamenya akamaro ka BDUSA kugira dufashe uburundi bwacu na bene wacu n'abarundi kazi bene wacu. Ibavuze urabishigikiye? Je ndabishigikiye ijana ku ijana kubera mu bisanzwe mu bihugu byacu bya Afrika umumama bamushira inyuma cyane niyo mpamvu ntibaraba informe yuko umumama muri BDUSA yemerewe kuza agakora agatera imbere kugira ngo dushire imbere Burundi bwacu. Okay, mwebwe nk'abakenyezi mwaje hano hari abandi bakenyezi bari hariya baba bipfuza baba bafise ivyiyumviro ndetse binakomeye kurusha ivy'abagabo bari hano mwobaha encourage yihe kuko bavuze ngo abagabo
ikivuzwe n'umugabo uvuga ku mugore bavuga ati abo ni babandi baraturiye biragoye cyane oya ari abakenyezi b'intwari kandi bazi ubwenge cyane baciye ubwenge bari muri kino gihugu babarundi kandi bifuza kuza bariho benshi ntibaramenya BDUSA mugabo twebwe ataka abakenyezi tuzobibamenyesha baze ari benshi kandi bafise ivyumviro bisumba n'abari ngaha anya nivyo naje nkubwiye ubu n'umwanya wawe ureke gufata kofi nayo marori ugira ibyo babwiye bakenyezi bene wacu karibu muri BDUSA turabakeneye kugira dufashanye tumenyane mu state yose turimwo tugende duserukira Burundi babone tuvuge aho turi babone ko bafise icabwenge z'abarundi kazi bari ngaha kandi turi hamwe turashoboye tugafashanya tugakora vyinshi cyane dufise imigambi myinshi abarundi kazi b'abakenyezi bari mu BDUSA karibu rero muri sanze mwisangi wanyu n'urukundo rwishi tubafitiye ninda bahaye kazi Sandra Ndikuriyo umuspeaker wa New York nibibazo mama numvise uvuga ngo yes je n'umunyabujumbura kubera iki umenga ufise ikineza waryohewe cyane je kubera nishimira BDUSA ndayikunda I love you BDUSA alright so mama mwese mwambaye gutya nibangira ihe ririmo ibi bintu mwakoze no muzi twambaye nk'abafasoni bi Burundi kubera niko karanga kacu katuranga twambaye gutya turabegwa tuca twibuka n'igihugu cyacu ndiko ndaraba abigeme ni bake bari aha hantu wewe nk'umuvyeyi kubera iki mwikunze abana banyu babigeme ntimwabazana abana bacu turacabigisha kuko baracyafise imico yaha muri Amerika ariko tuzoza turabazana buke buke kandi turashimira Imana kubera naba bakeyi baje nabandi bazoza mu nyuma yego abagabo bibonekana ko bafatira ingingo abagore babo ntibaze mu bikorwa nk'ibi aha ndiko ndakubaza hariho abazi ko mfise umudamu aravuga ati we katarazayo nanje ndimwe gira icyo tubwiye abafasoni bafatiriwe n'abana babuze aho basiga abana urabizi nga muri iki gihugu gasiga umwana mu nzu leta ikimutwara kuri ubwo rero babuze aho basiga abana niyo mpamvu niniya ubundi twari kuba turi kumwe nabo benshi ngaha wajiva muri state ye je mva muri state ya Iowa Cedar Rapids nkaba nd'umunyabujumbura nkavukira mu Cibitoki nakuriye mu Kinama na Kamenge ni mtoto wa pale kabisa Kamenge fata umwanya wisanzure abanyabujumbura ndazi video bazoyibona hari abakuzi n'abakwibuka urabe hari itara hari ubabwire kwanza abanyabujumbura bose ndabifuriza umwaka mpya bonane Imana ibahezagire ntibagiye Nyandwi Madarena ari ibujumbura mu Kinama aho namuguriye ndamwifuriza bonane my sister my brother my family bujumbura bose guhera umukuru w'igihugu umufasoni wiwe abanyabujumbura bose ndabifuriza umwaka mushasha kandi ndabifuriza BDUSA ibashikemo irishira hamwe nanje mu mwaka uzazoba ndi hariya nzobigisha turabukundu tuzogira agashira hamwe ishira hamwe hajya anye namba tuzogira isoko cyangwa tugure n'ibitenge tuzoza turagurisha bivanye na BDUSA nyuma rero ikintu ngomba guhereza ni kimwe abanyabujumbura bose ndabakunda I love you Bujumbura navukiye Bujumbura I love you Congo nakuriye muri Congo I love you Tanzania narahabaye imyaka myinshi I love you Marekani ndi umunyamerika ubunye ndifise sirize The SYB Show ihari kubwa Burundian community everywhere every corner around the world. Bakunzi wa The SYB Show tuhari kubwa Barundi tuvuga ibijanye n'abarundi tukizera ko nk'abarundi dushoboye tukizera ko nubwo dushoboye turashobora gushobora tugashoboza n'abandi tukabereka ko bishoboka byose tubikoze mu Kirundi twemeye mu Kirundi tugasinzira mu Kirundi tukavuga mu Kirundi mutama muzehe ibi ndabivuze nk'umwana muto cyane ivyo bintu ubona byoshoboka Sugushoboka gusa biriho birashoboka cyane urumva
kenshi iyo abantu bagiye mu mahanga cyane cyane nko muri Amerika higanje ururimi rw'icongereza muco usanga abana bakiri bato bacangacanga indimi ugasanga baribagira n'ururimi rw'iwacu nago ari ururimi rufise ubutunzi budasanzwe. Rero kimwe mu ntumbero za BDUSA ni ukugumya akaranga kacu aho twoja hose naho twoja kuba ku kwezi kuko icisi yahinduye nuko ibirere vyabaye bigufi indege ziragenda mu mwanya mutoyi kera twara twumva indirimbo z'igifaransa ngo j'irai là-bas ngo nzogenda hariya hari ahantu hadashikwa muri Amerika n'abazungu barabiririmba abazungu b'iburayi ariko ubu nyamasaha makeya umuntu hashitse rero mu Kirundi bavuga ngo utakaranga ukabutaya akabanga rero dushaka kuzana akabanga kacu ngaha aho tugiye hose tugumya akaranga kacu kuko dufise ubutunzi budasanzwe. Hari ikintu ejo nabonye ndakiyumvira ko cyane nabonye hagezeho kuvuga ati reka dutangure ibikorwa dusenge abakizwa abaporoti barasenze abakatolika barasenga abisilamu menga bari babahamagaye ariko ntibahagurutse barasenga mwico gihe ariko harabaye masengesho abantu baracecetse umva umenga hari ikintu kiko kirabakora ko bose ndiko ndaraba ndabona kumengo nta butandukane buri muri BDUSA nta bintu byo gutandukana ngo uyavaha uyu nuriya unubwoko ubu unubwoko ubu bivanye na experience yuzi ku Burundi ndazi kuzi vyinshi bikubwira iki wobwira iki undi muntu atashitse hano bivanye n'ivyo bintu twabonye ejo canke nibiri muri wewe bivanye no kuri muri BDUSA. Erega ingwara abarundi twagiye duhura nayo no kutemerana muri ubwo butandukane bwacu kandi manyina ndihenze abarundi burya baremerana kandi barakundana muri abo hariho ikintu kibateranya sinzi umuntu yagize ibiharuro asanga ibiti bitandukanye abarundi hajya ngo ntibishika n'amajana 3 ni birya biti bihemba amafaranga menshi abarundi bapfa inzara bapfa ingorane bagaheza rero bakagira bati bakarondera ubwo busumbasumbane ubwo butandukane bakagira bati no hagarara kuri iki noca ndonka umukata usumbiriza ubona ahora ndyako n'ahandi bariko barasenga abarundi ico bahurira ko kuva na kera bagisenga kiranga bataramenya n'izindi mana bari bazi yuko hari imana imwe iganza ibintu byose imana yaremye isi n'ijuru ico baragihurira rero uvuze imana abarundi bose barayubaha bakayisenga rero muri BDUSA ikintu gikomeye gisumba ibindi nuko turengana ubwo butandukana ubwo busumbasumbane uje musubiye inyuma muri kahise k'i Burundi nkuko bivuze je bitari bike narabibonye uko ndakutse abarundi bagiye baracana ngo bakurikiranya abahururu bakurikira abo bakeya barondera ivyicaro bakabahenda bati nkurikira bizoca bigenda gutya ariko ugasanga na bimwe bemera ntivyabaye bikiboneka ubu rero muri BDUSA tumaze kunyurwa nuko tushize hamwe inguvu zacu zizoba inguvu zacu ivyo vy'amacakubiri ntibizosubira kuducamo tuzotinda tunyugwe twumve yuko ukuja hamwe kwacu ari inguvu ko tuzogwanya ubwo bukene kuko iyo nzara niyibabaza iyo nzara niyo itera ubusumbasumbane bwacu nituma twirukira ibiti ntaze tuvuga ngo twokwirukirana twokwirukira iki n'iki ngo cyo dufasha tugakira inzara ariko nitwamara kumva yuko dushize hamwe ubwenge tugashira hamwe inguvu zacu
tugahita tuzokwiteza imbere tugwanye iyo nzara tugwanye ubwo bukene tugwanye ubwo bujuju dushize hamwe inguvu zacu mbe uravye nko muri Amerika ko mbona hahurira ubwoko bwinshi ubwoko abahindi abashinwa ababuruma abirabure bavuye muri Afrika yose hari ubona hari uragutera umusonga ngo ntimusangiye ubwoko cyangwa ntimusangiye urukoba ntibibaho ivyo rero twebwe ku bwancu nifuza BDUSA ntiyoherera ngaha muri Amerika haze hagera igihe dusubira iwacu tugende turi nk'urunani tubereke tuti barundi bene mama erega turashobora kwiteza imbere twebwe ico bita ngo n'ubudasa naho nyene tuvuga ururimi rumwe tuvuga turasa nk'abarundi babiri bakuriye mu makondisiyo amwe bakuze barya bimwe dushobora kumenya gutandukanya umuhutu n'umututsi hariho umuntu yanditse agatabo gatoyi avuga ati mbega izi njyane z'amoko twozivamo gute mu Burundi niwe yavuze ati umuhutu n'umututsi bakuriye ikiriri baticwa n'urufuni canke baticwa no mu bindi ku mutwe bavoma mw'irobine bose ntushobora kubatandukanya rero natwe nitwasubira hariya tukabereka ko mu budasa bwacu haba mu byo twemera haba mu byo dukoramwo misi yose haba ingene tubayeho ngaha muri Amerika tuzoshobora kumvisha kubwanje igikuru ca BDUSA nuko tuzoshobora guhindura hariya muri gihugu twavuyemwo zijya njyane z'amoko zijya njyane z'intara injyane zitagira ico zifatiye ko muga gasanga zirateranya abantu bose rimwe kubwanje niho BDUSA izoba yashitse ku mugambi nyamukuru. Okay, twahuriye hano ariko umuntu ariko arakurikirana birashika hari abakuzi n'abatakuzi akazina kawe ninde waje uvahe aho duhuriye hano muri Dayton muri Ohio we waje uva mu ntari jewe naje mva mu gisagara citwa Olympia gisagara cyo muri Washington Seattle ariko je ndi umurundi kandi n'ubu ndaheruka i Burundi mu kwezi kwa12 nari Burundi nagiye mu kwa10 ngaruka mu kwa12 maze imyaka 4 ndose uburenganzira bwo kuza muri Amerika mugabo imisi yose ku mwaka ndasubira i Burundi hari benshi kuko abantu biyumvira gutandukanye woshobora gusanga bavuga ati iyi BDUSA niyo abantu bagwanya leta y'u Burundi abandi nabo bakavuga ati iyi BDUSA ikorera u Burundi abo bantu bo babwira iki onye na jewe nshiramwe imbere yuko ninjira kuko nabanje kwibaza ibibazo byinshi ntanguye kuyumva kuko je mu bisanzwe mu kazi kanje ka misi yose ndi umushingwamanza muri ako kazi rero kugira ngo gakore umutima uri mu nda ntubumunywanyi w'umugambwe n'umwe kandi ntubumunywanyi w'igice kanaka k'abarundi ugerageza gukurikiza amategeko kwari ugatabara ukwirukiye wese haba ubwoko avamwo haba intara avamwo haba akarere avamwo rero jewe mbere yo kwinjira nabanje kubitohoza ivyo byose hanyuma abo twaganiriye bose harimo umurongozi n'icegera ciwe turaganira ndabaza ibibazo kuko je narabaye umucamanza narabaye n'umushikiriza amanza ndamushingwa amanza kubaza ndabizi no gutoza ndabizi narabaye ndatohoza imbere yo kwinjira
nabanje kumva ko neza k'uru rwego atamforo ya politike itari kwikorera leta cyangwa itari kwigwanya leta kuko leta ntaco dupfa kandi rero si ibiyigwanya sinobija imbere sinobija imbere ngo nabishigikiye kurumva ku mwaka ndataha ndasubira i Burundi kandi n'abayigwanya nyene barafise ivyiyumviro vyabo nabo nyene ntitwoja hamwe nico gituma ngerageza nabanje kumenya neza yuko BDUSA yatamforo ya politiki ifise. Akazina nitwa Maître Gahungu Raphael. Murakoze cyane ku mwanya muduhaye nkuko wewe uri kurakurikirana ibi ni ibintu biba binyegeye biri muri twe rw'abarundi kenshi nk'amaradiyo akomakomeye ibinyamakuru bikomakomeye biba bifise intumbero zabo ariko twebwe nka The SYB Show ijwi ryo kuvyuka i Burundi tuguma dukora uko dushoboye kugira ngo ibikorwa bikorwa n'abarundi bo ku mpande zose ku ngero zose baba bamugaye baba babona cyangwa batabona bagira icyo bavuze berekane n'abaribo. Murakoze cyane ku kanya muduhaye twabakiriyemo muri ko murajya mu ndero y'ikirundi ntibibaho ariko bivanye n'umwanya nivyo turiko turakora twabonye ko byose bishobora kujyana tukabikorera hamwe wo basezera ukagira n'akajambo duhanuye nk'abarundi. Oya ntacyo murakoze gufungura ntibita umwanya turaza tubandanye turasezeye kandi turashimiye abaduteze amatwi bose. Murakoze cyane nimubandanye mugira akayabago keza. The SYB Show ihari kubwa Burundian community everywhere, every corner around the world. Abantu babatama nibo duhuriye hano kandi ni ibintu by'imboneka rimwe kuvyumva. Muzehe hari ibintu byinshi mbona ufise n'inkofero nibiki ibi mfise n'ibikoresho nje gukoresha ngaha kubijanye n'izi nyigisho tuje mu za BDUSA. Kuba wambaye gutya ufise naka kantu uvyumva gute mutima bivanye n'imyaka ufise no kuba uri Murundi? Jewe ikinezera ca mbere uyu mwambaro subwa mbere ndawambaye n'umuco nakuriyemwo ariko icongeyeko nuko ryabaye itegeko kugira tuze twambara amakositime yirabura. Abantu bibonekana ko badatahura batumva BDUSA uno muswa buri hano ku munsi ugira kabiri w'inama wababwira iki bivuye ku mutima ntuvuga ivyo wumva bive ku mutima kugira ngo nuriya muntu atabona utuma abona iriya mpumyi yumvisha amatwi? Jewe mu bisanzwe nsanzwe njeje no kumvisha no gusobanura abantu ibijanye na BDUSA nkaba maze no kwitwa umuhinga wo kubikurikirana cyane nkaba maze kugira n'abanywanyi bashika kwijana na 30 nirondereye jewe nyene. Wewe wajuva muri state ye? Jewe nsanzwe ndi ngaha muri Ohio ahandi ngaha muri Dayton ndi muhira. Wow. No kuvuga ko aba bose ubona ngaha nakamo kabahamagaye nakanje karimo nongera ndabarangira na adresse yaho bakwiye kuja nuko je nduha muri Dayton Ohio. So girigi babwiye rero ico ndababwiye nuko bose kuva ku muto kugera ku bukuze na wa mutama gendera ku kabando nuko ndamumvisha yuko akwiye kwinjira iri huriro ry'abarundi twahawe n'ububasha bw'Imana kugira iyi BDUSA itubere umuco w'igihugu na cane cane n'inyigisho zo kwigisha n'abana tubona bariko barazimirira muri Amerika kugira nabo basobanukirwe uburundi n'ikirundi n'imico n'imigenzo no kurondera iterambere ridahinduka gironderewe n'abarundi ubwabo. Murakoze cyane reka tubandanye murakoze kwanya muduhaye reka tubandanye turabiko tworonka umwe mu gwaruka we wajuva muri state ye. Jewe naje mva muri state ya Tennessee. Aha muri ko murakora iki mu bisanzwe ko hari abantu batazi gukira bandanya ashobora kuba ari hanze ya kino kigo canke ino hotel muri ko murakora iki hano? Hano twaje mu nama izomara imisi 3 kugira dushobore guhinyanyura amategeko
ndetse n'imigambi izogenga BDUSA mu mwaka wa 2020. Wewe waje useruka nkande uva muri Tennessee uza hano? Mbo jewe ndi president w'intara ya Tennessee muri BDUSA. Wewe waje hano uvuye mu gisagara kihe na state? Najiva muri state ya Michigan mu gisagara ca Lansing. Kandi ndabona ko uri kugenda neza. Turiko turaraba guherejo twasanze hari amashusho menshi, abantu benshi bavuye mu ntara zitandukanye, mu migwi itandukanye. Nk'umutama w'inararibonye umurundi twavuga ko umaze kubona ibintu byinshi bijanye n'imico y'u Burundi n'abarundi bakorera hamwe. Uri kurarabona iki kintu gifise ishusho iyihe ubona kigiye kudushikana he? Gifise ishusho y'urukundo no gushira hamwe gishobotse nkuko tucipfuza cyo dushikana kure heza kandi dufise ivyizigiro ko bizoshoboka. Okay, nko twavuga ko umaze kubona ibintu byinshi. Aha hari ugwaruka, hari abamama, hari abazi Kirundi neza, hari abatakizi, ariko twese twisanze turi muri BDUSA. Ubona ejo ha BDUSA bivanye n'ino shusho tubona hano ishobora kuba ishusho imeze gute? Izo bishusho nziza kuko abo hariho abatakimenye Kirundi bakuriye mu buhungiro, hari n'abavukiye mu mahanga Ikirundi batakizi neza, ariko iyi ntumbero ya BDUSA kubera ko tuvanganye abazi Kirundi neza n'abatakizi neza n'abataranakimenya, twizeye ko ubu uye n'abatari bakizi bagiye kukimenya. Hanyuma kandi mu ntumbero dufise nuko nabo badasanzwe bakizi ho binyigisho kugira ngo bashobore kukimenya, kugira ngo ntibatakaza karanga ku Burundi. Nk'abandi bantu bibonekana ko batarumva BDUSA, batarahurumbira, batarumva akamaro kayo, ugize ibyo babwira nk'umutama w'inararibonye cyo tuma ubakora ku mutima bakatwegera cyo bankiri? Ni ijambo ryo gushira hamwe niryo risumba vyose, kuko urukundo no gushira hamwe bituma umuntu umuzigo wo muremereye ari wenyene uremuruka, bituma ingorane yogiza akazisangiza azoronka abazimutabara bakazimugabanya, bakamugabanya umuruho. Nico mbona coba gifise ikimazi muri ivyo noshobora kubabwira kugira ngo bashobore kumva ko nabo bakwiye kuja hamwe natwe. Murakoze ku kanya muduhaye, murakoze mubandanye mufungura. Twebwe nuko tutarafungura turi ku kazi, ndibaza sinzi ko tuza gusanga babimaze, ariko nibabimara murabatama muraza kugira ibyo mubivuze, musa mufuma kuraba ko mwocisha kuri cash app nta kibazo. Murakoze cyane. Murakoze gose. Okay, bakunzi ba DSY Bisho tuvuye hariya bariko barajya, hari abandi babifashe, ariko tubona menga we biratandukanye n'ivyo abandi bariye. Ibi bintu we babikuye? Urakoze kumbaza. Urabona kuva mu gitondo hariho abafise ingwara zitandukanye, hari abafite estoma, hari abafite gutyo. Rero kugira ngo urindire izo ndya zisanzwe zusangira n'abandi biragora, naciye niyaranje jenyene. Ubu muri make duhuriye ha muri Dayton muri Ohio mu bikorwa vya BDUSA. Uvuga kazina na kubera kiwaje hano? Nitwa Niyukuri Fatuma Hussein, mva mu ntara ya Vermont, ndi umuhanuzi muri Vermont, nkaba ndi kumwe n'abarongozi bo muri Vermont nkuko babona hangaha ku meza. Rero icyatujyanye hangaha twaje mu nama n'amateka kugira ngo tumenye ukuntu tuzokora muri BDUSA, tumenye n'ukuntu tuzomenya ati tuzokorana gute na BDUSA, kubera ibisanzwe turi mu state ko twari dusanzwe twicaye. Rero iyi BDUSA ije ari ikayi ya kabiri itwunganira, rero dukeneye gukorana nayo, dukorane nabo bakorane natwe kugira ngo
twiyungungure kugira ngo twimenye ntidute akaranga. Abantu bakwibuka batari baguherutse akajambo bo babwira n'akazina keza bakunda kuba baguhamagara bakuzi ko cyane. Akazina keza bari benshi basanzwe banzi ko bampamagara Kinigi Sylvia. Rero ndababwiye umuntu ataranyurwa na BDUSA ntacike intege ataregera ngo amenye nibiki bikorwa nibiki birangurwa muri BDUSA, ahubwo kwegera kugira ngo amenye ido nido ivyo BDUSA yifuza gushikako n'ivyo izomukorera n'ivyo izokorera abarundi. Murakoze cyane, bandanya fata ko kantu ko n'inama numva igira ibandanye. Hari umuzehe tubonye twigeze kubona ahantu kandi nizera ko nawe uri kurarorera woba usanzwe uzi. Muzehe mahoro cyane. Mahoro cyane. Turabona uno munsi muri hano guherejo. Hari abantu babona ibikorwa vya BDUSA bakabona ko bisanzwe. Umuntu w'inarayibonye nka wewe uzwi abantu benshi bazi uri muri vyo. Akajambo kumukukuruke canke ku muntu yabonye ibintu byinshi washobora kubwira abatarumva BDUSA canke n'abari muri BDUSA, kuko ndiko ndaraba benshi bavuze ariko wewe gumumengo ukurikiranira hafi wandika buhoro buhoro. Ako kantu kakurimwo turakeneye kukumva kugira ngo twige kuri wewe twamure kuri wewe. Ikintu ca mbere novuga nuko twogira urukundo mu bintu byose turiko turakora, kuko tudafise urukundo ndaho twoshobora gushika. Tukiyumva nk'uko dufise urukundo rwo kwibuka n'abatafise uburyo gene twoshobora kubafasha, kuko turazi ko muri bene wacu hariho abatishoboye batashoboye kuronka nk'ayo badashobora kuronka nk'ayo mahera yo guterera. Nuko twobiyumvira nabo ico twoshobora kugira tubafashe nko kugira babe nabo abanywanyi bishira hamwe. Izo ni impanuro nziza nto ariko zirimo ibintu byinshi. Ni impanuro zivuye ku muntu bitande, kuko hari abantu baba batakwibuka. Ni impanuro zivuye kuri Bernard Bagwagure Egome. Wakiva mu ntara iyi? Naje mva mu ntara ya Safi Carolina. Nkuko bibonekana ko BDUSA ari akantu gato ariko si gato yibonye batama nk'aba barimwe ibi bikorwa bakabihava hariyo, nuko womenya ko baba babonye ko ibintu bimeze neza. Murakoze kwanya muduhaye, akandi kanya nikaboneka turaza kuganira. The SYB Show ihari kubwa Burundian community everywhere, every corner around the world. Wewe ntiwari gufungura aya masaha cyane cy'amategeko. Naje ndasonza nk'abandi. Urabona niwe wari gutuma tumererwa neza, ntaje nk'ubu sindashikirwa. Mwatugoroye ariko nta kundi, reka tumanze ubihagarikaho. Ubona gute kuba wakiriye abantu bangana gutya? Vice President muri Syria yawe, state yawe, how you feel? Nukuri ni iteka ridasanzwe kubona uno munsi uri hejuru no kuvejo twakiriye indongozi za BDUSA zivuye mu ntara zitandukanye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Numunezero kuko kuba ufise abantu bangana gutya bitavye iyi nama, biboneka yuko iki gikorwa BDUSA ije irangura ari gikorwa abarundi batari bake batahura kandi babanyotewe. Ni bimwe tuvuga mu kirundi ngo gukubita washaka kurira. Rero ni iteka ridasanzwe kwija kandi n'umunezero ku barundi n'abarundi kazi bafise uwo mutima wo kuja hamwe kugira ngo biyubake bongere bubake nakazoza kababo. Okay, turabona ko mu minsi 3 tumaze hano abarundi baje banezerewe. Abarundi turabona ejo bari bambaye ibisa, uno munsi mwambaye ibisa. Makoze uburyo bungana gute cyangwa makoze iki kugira ngo abantu baze basaguje, kuko si kenshi namwe kunda kuba abantu bakaza bameze gutya? How you guys did and
icyo twakoze si ikindi ni ugutahuza bene igikorwa bene ishyirahamwe kugira ngo babone ko iki ari igihe cyo guhindura ibintu guhindura ingendo mu guhindura ingendo rero hari ibyo duhindura bikagaragara n'ubibonesheje amaso mu buryo bw'umubiri akabona ko ari ibintu byahindutse rero ibyo twabonye ku kintu cya mbere kugaragaranya wibonekeza twahindura umwambaro kurya ubona abakozi bo mu mabanki bo mu ma assurance baba bafite umwambaro baranga natwe uno munsi turi mu gihugu kirimo abantu bava ngira ngo mu mihingo y'isi yose twashatse kugira ngo babone abarundi bari muri Amerika ko ari abantu bashoboye guhindura amateka bashobore guhindura amazina bahora bitwa bagasubira kugaruka ku izina Imana yaduhaye numva uvuga ikirundi cyiza muri the SWB show aho tumaze igihe tugomba kwiza imyaka 10 dukora ariko abantu benshi barabizi kandi ntibabizi twimve gukora mu kirundi tukavuga mu kirundi ibishoboka byose nivyo biri mu ndimi zidashoboka tukabivuga mu kirundi namwe BDUSA mwaje muhuza abarundi aho waciye hose na experience ufise ibi bintu biguha ishusho yihe bivanye n'ibi bintu turimwo nk'abantu turi muri Amerika tukumva ko twokora twitiriye Burundi tukavuga ikirundi tugakoresha ikirundi biguha iki niki wosangiza n'undi muntu cyane uwo mwumvisha kugira ngo urakoze cyane ku kibazo ciza gose kibazo nkoramutima dusubiye inyuma gatoyi ku nyigisho twahawe na Professeur Janine Ntihaririza yatwigishije ku bijanye n'uburongozi yatubwiye neza yuko ngo ushaka kukuronka neza agutwara ururimi rwawe akagutwara n'akaranga kawe aho abaguhejeje twebwe no mu byatumye BDUSA yibaho ico kiri mu bintu tubafata kujya kw'amashiga 3 ico kiri muri bitatu bikomeye kuko twarabidusanga n'ababirabure bene wacu b'abanyamerika abo bita ngo African American mu ntango baje nkuko twaje natwe abaje ngaha basekuruza babo baje bavuga indimi ziwabo arabaje bava muri Nigeria baje bavuga iziwabo baje bava muri Ghana bavuga iziwabo bavuga muri Sierra Leone bavuga iziwabo ariko kugira ngo babaronke neza bace ubahora yitwa Ndikumana baca bamwita Smith yitirirwa izina rya shebuja nta kindi barondera ko ari kugira ngo babakure ko akaranga babakure mu rurimi rwabo baca babategeka kuvuga ururimi rwa shebuja ariko congereza ariko twebwe no musamahirwe dufise nuko tutari muri ico gihe c'ubukoroni turi mu gihe dushobora kwishira tukizana nico gituma kugira ngo ntituhave tugwa mu mitego abo bandi baguyemo gushika ino saha batanamenye niyo baje baturuka kugira ngo bamenye ko bava mu gihugu kanaka baza kugira ya mateste mu buhinga bwa none bita ADN twebwe uno munsi tuvuga ururimi rwacu none ni kubera ko tutorugumya turi mu gihugu atawe bimira ururimi rwanyu murarugumya akaranga kanyu murakagumya mwarabonye ingene ingoma ubu abanyamerika bumvise umurisho w'ingoma baratumatumana ya nakaniriye n'umwe mu bayobozi b'ingoma zaha ambwira ko baheruka kuja muri American Got Talent ambwira ati barazivugije baratangara cyane wari kuravuga ico kibazo c'ingoma urumva bisa n'ivyo uri kuravuga urumva aho turi kujya hariho abagerageje kuza muri Afrika bamenyekanisha ibihugu by'iwabo ubu natwe n'igihe cacu cyo kuba turi ngaha muri Amerika canke muri Canada canke muri Australia tumenyekanisha iby'iwacu kuko ngo ntawubura ivyo yirata reka twirata iby'iwacu jewe ndi ngaha ndashobora kuvuga indimi 4 ndashobora kuvuga indimi 5 ndafite ico ndusha umunyamerika avuga ururimi rumwe rero ntitwikengeye kuko turafise izina Imana yaduhaye tureke kwakira iryo batwomekako kandi dufise iryo komera twoganira turana ko ibikorwa byabandanije twabonye ko twari kuraba ntitugende tukuvugishije mwakoze cyane bandanye mugira akayabago keza ibisigaye
mugabo abantu muri ko murakurikira ndese wa Bishop Jesse ndajya maze kurya rimwe maze iminsi ibiri hano ikindagishize iwanyu kugira ngo mubone ko uyu muntu azogira icyavuze cash app irakora nta kibazo. The SYB Show ihari kubwa Burundian community everywhere, every corner around the world. Amahoro, ubumwe n'urukundo muri BDUSA nico kintu nshobora kubabwira kugira ngo ejo umuntu ntazogutuma urutoki cyangwa gutera igitsure hanyuma ucugira ubwoba. Ikindi naco uze wima amatwi umuntu wese azokuzanira ibintu bitabereye kugira ngo wonone ikintu cagukijije cyangwa azokiza uwundi. Ego je vois bien BDUSA irashobora kuba itari kwiraduhemba uyu munsi ariko ikazohemba abana bacu ikazokiza abana biwacu. BDUSA irashobora kuba uyu munsi iri mu ntango harimwo ibintu bitagenda neza ariko ejo ukazosanga iraramuye ibintu byose byari byarasinziriye. Nuko rero bene wacu bashinga ntaye bafasoni mwese muri BDUSA ntimuze mwibone ko muri bato ariko kandi ntimuze mwibone ko muri ahubwo muze mubi bito bato ntimuze mubi bito muze mube bato ntimuze mubi bito ntimuze muniganwe ijambo kandi ntimuze mutamikwe ijambo muze mukore ico mubona ko kibereye kubaka ico mubona ko gikeneye gusambura uzoba kizanye muze mwikansaringe muzopfe nk'abagabo muzohagare nk'abagabo ntimuze mupfe nk'imbwa niko no bivuga ngo aho gupfa nk'imbwa upfa nk'umugabo. Nico novuga twe tubaba abagabo si pantaro si gitsina umugabo ni jambo ushobora kubura umugore ari kukagira ijambo rihindura isi yose n'amahanga. Murakoze, Imana ibagirire neza kandi urakoze nawe kubatanzi. Nitwa Diane Kanyamuneza ariko nkaba ndi Gachel nkaba mba Grand Rapids Michigan, nkaba ndi umwana yavukiye Bujumbura nari umuririmbyi ku bantu banzi. Aha muri BDUSA naho ndi vice president mu mategeko muri Grand Rapids Michigan. Murakoze cyane, ndabalovinga, ndabakunda. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Nawapenda nyinyi wote wa ndugu zangu. I love you, yes I love you. Everybody in a BDUSA, be in unity, always together. Everywhere you go, everything you do, do it together. Oh my. What happened? Lord. I don't know, you tell me. What happened to you? Oh my God. Ibintu wavyumvise. Subira twumve. Sinzi ico novuga kugushimira kuri kano kanyumpaye. Nanje mvuze ni reka twigirirwe neza Imana izatujane mu ijuru n'amaguru. Ntimwarishe ntidushobora kubibandanya nimwariha tuzobibandanya. Thank you so much.